ahejeje kugendura ikigo Kamebu araba ko igikorwa leta yashize imbere cyo kwegereza imiti abene gihugu kiriko gikorwa neza, umushikiranganje ajeje kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida Tade Ndikumana avuga ko ico gikorwa gifise akamaro gakomeye ku bene gihugu no ku gihugu, kuko ngo uko vyahora abarongoye uburere bw'ubuvuzi uko ari 47 buri mu gihugu nibo bahora baza kuyitorera mu kigo Kamebu, ariko ubu barayisaba ikigo Kamebu kikayibashikiriza iyo bari, ngo ivyo bituma abene gihugu bashikirwa n'imiti y'akanovera kandi ngo biragabanya ubusuma bw'imiti bwahora bwibonekeza. Ubwa mbere abajejwe ubure bw'ubuvuzi uko 47 nibo bamanuka gutora imiti muri Kamebu, ariko ubuye ku ntumbero ya leta yatanze nuko Kamebu ariyo ibashikiriza imiti mu bure bw'ubuvuzi bwose. Muri iyo ntumbero twaje hano kuraba yuko ico gikorwa kiriko kiraja mu ngiro nkuko byasabwe na leta. Turashima rero ko dusanze n'imiti ihari ikwiye, kandi yuko abajejwe kurongora kino kigo bashize mu ngiro intumbero ya leta. Rero aya makamyo mubona bariko barapakira imiti ija mu bure bw'ubuvuzi. Ingene bigenda rero, murazi yuko akarere k'ubuvuzi kose gafise ico bita ububiko bw'imiti pharmacie de district. Iyo babonye bakeneye imiti rero baraheza bagatunganya amakomande yabo bakayirungika mu buhinga bwa none, hanyuma bimaze gushika muri Kamebu bagaca babona akarere kose imiti gakeneye, hanyuma Kamebu akaba ariyo ijejwe igikorwa cyo gushikana iyo miti iba kugira ngo ishike ifise akanovera kandi ntihave haba bikikamukiza ngo ntishikire amavuriro. Biro ni vyiza cyane kugira ngo abene gihugu bashobore kuronka imiti byoroshe kandi ishike ifise akanovera gasabwa kugira ngo ishobore kubavura neza. Mwomenya ko mu miti iri kiratangwa mu burere bw'ubuvuzi bwose bw'igihugu iva mu kigo Kamebu harimo imiti ya coronavirus, haba iyo gupima canke iyo kuvura.